Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatandatu, igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndagukengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ano makuru arabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ese Reveriyano Ndikuriyo yoba yabujijwe ya manama y'urutavanako? Ku wa gatatu uheze igenekerezo rya 25 z'ukw'icumi 2023, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yarakoranije indongozi za CNDD FDD mu ntara ya Bujumbura. Mu vyo yatangaje harimwo ingingo idasanzwe. Ese iyo ngingo yoba ari ngingo ki? Ivyo vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure, ntuje kure turabigushikiriza vyose kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye mu buryo bw'idonido. Nayo i Gitega abacamanza 4 barapfunzwe. Abacamanza 4 bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega mu mugwa mukuru wa politike barahagaritswe kuri uyu wa mbere, baca bajanwa mw'ibohero rikuru ry'iyo ntara. Bose bakurikiranwa ku caha co kurya ibiturire. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni ngaha, ntuje kure. Nayo kandi mu Burundi abunguruza abantu n'ibintu bafise ubwoba ko igitoro kigiye gusubira gukena. Amasitasiyo menshi yo mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ntagira igitoro canke ayagifise ugasanga ni gike ku buryo abakiriya baca bagisakuranwa bihebuye. Mu gihugu hagati aho abamenyeshamakuru ba SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru baciye nta bitoro biriho. Mugabo ubushikiranganji burahumuriza ko igitoro kiriho gikwiye. Kuri uyu muhingamo hoho nta gitoro carangwa ku masitasiyo yo mu gisagara ca Bujumbura. Aho kibonetse naho nyene abakiriya baca bagishwara nk'uko abamenyeshamakuru ba SOS Media Burundi bavyiboneye n'amaso yabo. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibukugeze ko iyi nkuru ivuga ko i Nyiragongo muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo abantu 6 bapfiriye mu mishwamirano hagati y'imirwi yitwaje ibirwanisho yo muri ico gihugu. Kuva ku munsi wa mbere imirwi 2 yitwaje ibirwanisho iriko iragwanira muri grupoma ya Munigi, ni muri teritwari ya Nyiragongo mu buraruko bw'igisagara ca Goma mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Iyo mirwi 2 yamenyekanye nk'iyitwa ko ari urunani rw'abakunda igihugu ku bwa Kongo yigenga kandi yikukiye, APCLS n'abamayimayi bari muri ako karere. Abantu batari munsi ya 6 bose b'abasivile barishwe. Amashirahamwe yigenga hariyamiriza amabatuma abasivile b'inzirakarengane bicwa. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere ntangurire kuri ino nkuru yibaza iti: ese Reveriyano Ndikuriyo yoba yabujijwe ya manama y'urutavanako yahora akoresha? Ku wa gatatu uheze igenekerezo rya 25 z'ukw'icumi 2023, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yarakoranije indongozi za CNDD FDD mu ntara ya Bujumbura. Mu vyo yatangaje harimwo ingingo idasanzwe igira iti: muri iyo ntumbero yo kurwiza umwimbu, ubuserukizi bukuru bw'umugambwe busavye indongozi z'umugambwe mu ntara, mu makomine no mu mazone ko zitosubira gutunganya ibikorwa vy'umugambwe bihuriramwo abantu benshi mu minsi n'amasaha y'imirimo. Ivyo bikorwa bizohora bitunganywa mu mpera z'indwi n'iyindi minsi y'akaruhuko. Ibikorwa birekuriwe gutunganywa hagati mu ndwi akaba ari ibikorwa bitumiwemwo indongozi gusa, naho nyene hisunzwe urutonde rw'ubutumire rwanditse. Ibibujijwe ni Ndikuriyo yahora abikora. Igitangaje mu ngingo Reveriyano Ndikuriyo yatangaje nuko ivyabujijwe ari we nyene yahora abikora. Kuri runo rubuga twari tumaze kwerekana kenshi ingene CNDD FDD ihonyora amategeko agenga imigambwe mu gutunganya amakoraniro mu minsi n'amasaha y'akazi kandi bibujijwe. Mu ngendo z'urutavanako amazemwo igihe mu mazone y'igihugu yose
Ndikuriyo ntiyahengeshanya guhagarika imirimo yose mu makomine. Aho ageze amashure yaca arahagarara, amasoko akugara, hamwe hamwe inama zakorwa ijoro bigatera amakenga. Ni kenshi twaniyamirije ingene ajana n'abajejwe intwaro mu bikorwa vya CNDD FDD, akabikora mu mwanya w'akazi bahemberwa n'igihugu. Ndayishimiye yoba yikanguye akabona umukino wa Ndikuriyo. Ndikuriyo yoba wenyene yifatiye ibihano canke ni Ndayishimiye yamufatiye iyi ngingo aca anamutuma kuja kwivuguruza. Ico bikoze muri ino minsi biraboneka ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuba atanguye kubona ko ingendo za Ndikuriyo zifise ico zinyegeje. Muri Myandagaro igisirikare carabujije kwambara imyambaro ya gisirikare n'iy'igipolisi, mu gihe Ndikuriyo yari asigaye aduga muri izo nama yambaye imyambaro isa n'iy'igisoda, akongera akayikwiragiza mu mbonerakure. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'aho twerekaniye kuri runo rubuga ingene hari abakoresheje iyo ngendo mu gufata ubutegetsi mu bihugu bitandukanye ku isi. Amanama y'urutavanako ya Ndikuriyo nayo yatuma mu gihugu cose Ndikuriyo aboneka nk'uwuri hejuru y'inzego zose, ku buryo ahagarika imirimo yose y'igihugu mu karere aba agiyemwo. Mu mwanya muto Ndikuriyo yari yashoboye gutanga ishusho y'umutegetsi yegereye abanyagihugu kurusha Perezida Ndayishimiye yibera mu ngendo z'urutavanako hanze y'igihugu. Nta wundi mukuru wa CNDD FDD yari bwigere yiyerekana nk'uwuri hafi y'abanyagihugu kurusha umukuru w'igihugu. Iyi ngingo rero yafashwe mu gihe haheruka kugenwa giturumbuka abanyamabanga ntunganyabisata bashasha muri CNDD FDD. Ababikurikiranira hafi bo bakaba bavuga ko abagenywe begereye cane Perezida Ndayishimiye. Birashoboka ko mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reveriyano Ndikuriyo hasigaye afise abamuhinduza ingingo. Mu Kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igicu, reka tubahe umwanya. Iyi nkuru nyene nkaba nyisomye neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe rukorera kuri Facebook. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere nkugeze ko iyi nkuru nayo ivuga ko i Gitega abacamanza bane bapfunzwe. Abacamanza bane bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega mu murwa mukuru wa politike barahagaritswe kuri uyu wa mbere baca bajanwa mu ibohero rikuru ry'iyo ntara. Bose bakaba bakurikiranwa ku caha co kurya ibiturire. Abo bahagaritswe ni Damien Manirakiza, umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Gitega, hamwe n'abandi bacamanza batatu bo kuri iyo sentare aribo Tarisise Ndikumasabo, Abere Sindayirwanira ndetse na Claude Nshimirimana. Umutahe wo kubahagarika utomora ko bakurikiranwa ku caha co kurya ibiturire. Inyuma yo kumvirizwa muri parake nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo, baciye bajanwa ubwo nyene mw'ibohero rikuru rya Gitega uwo wa mbere nyene hafi isaha 12 z'umugoroba, aho bapfungiwe ubu. Mu mpera za Myandagaro abandi bacamanza indwi bo muri parake nkuru ya Gitega ba sentare y'iyungururizo muri iyo ntara bo muri sentare nkuru ya Gitega nyene hamwe n'umuparanto wa parake barahagaritswe baca barapfungwa. Bose bakurikiranwa ku caha co kurya ibiturire n'ukwibisha uruyeri. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko mu Burundi abunguruza abantu n'ibintu bafise ubwoba ko igitoro kigiye gusubira gukena. Amasitasiyo menshi yo mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ntagira igitoro canke ayagifise ugasanga ni gike, ku buryo abakiriya baca bagisakuranwa bihebuye. Mu gihugu hagati aho abamenyeshamakuru ba SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru baciye nta bitoro biriho. Mugabo ubushikiranganji burahumuriza ko igitoro kiriho gikwiye. Kuri uyu muhingamo nta gitoro carangwa ku masitasiyo yo mu gisagara ca Bujumbura. Aho kibonetse naho abakiriya baca bagishwara nk'uko abamenyeshamakuru ba SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru bavyiboneye. Maze iminsi 3 ntakora kubera ubukene bw'igitoro. Naciye ku masitasiyo menshi mugabo nabuze, kandi hari imirongo miremire y'imiduga irindiriye kuronka ukabura. Bivugwa n'umushoferi w'itagisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, yibaza ukuntu umuntu yotera imbere kandi akora muri ubwo buryo. Abandi bashoferi baja mu gihugu hagati bo bumiwe. Nagenze ahatandukanye mu gisagara
nca no kuri aveni kuri rarije mu bumanuko nyene mugabo sinabonye igitoro, namananiza leta nizane igitoro no kukiduza igiciro yarabikoze, ivyo n'ibivugwa n'uwugendesha bisi twahuriye kuri sitasiyo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, mugenzi we aja mu buraruko Ingozi we arababaye, nimba bashaka nibasubire baduze mugabo kiboneke, namanukanye abantu nzi ngo nca nsubira inyuma iwanje, umuryango wanje uri Ngozi, twebwe dufungura iyo hari igitoro, abadandaza namanukanye bari biteze gusubira inyuma, ntibashobora kwiyunguruza kubera ata gitoro ubuzima burahagarara, uko akaba ariko avuga ashavuye, aca aradondagura, naciye kuri Kotebu ibarabara Miruwari baca batubwira ko duciye aho kitari, baciye bambarira kuja mu Kinindo mu bumanuko, nditeguye kuja ku yandi masitasiyo mpfe kuronka igitoro kinsubiza Ingozi, uko akaba ariko yongeye kuvuga ashavuye, mu zindi ntara abamenyeshamakuru bacu basanze igitoro gikenye birenze, kwiyunguruza gatoya kw'ipikipiki canke itagisi vyari vyikuvye kabiri canke gatatu nk'uko abamenyeshamakuru ba SOS Media Burundi bavyiboneye, mu kinyegero no kwikika mu kiza, kugira ngo bashobore gukora abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki, tagisi na bisi baca bagura igitoro ca magendo, ivyo bituma igiciro co kwiyunguruza gica kiba umurengera, naguze iritiro ya esanse ku bihumbi cumi na kimwe vy'amafaranga y'amarundi, niko uwugendesha ipikipiki ava mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi yabwiye SOS Media Burundi ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri uheze, igiciro c'iritiro ya esanse cashinzwe n'amafaranga y'Uburundi ibihumbi 4,550, igitoro kiriho turiko turagitanga, habaye akagorane muri OBR kuwa mbere mu gatondo, mugabo ubu turiko turagiha amasitasiyo, esanse iriho ikwiye n'ukuri, ivyo bikaba vyaravuzwe n'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye abicishije mu butumwa bwa WhatsApp aho ari i Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu mwiherero w'abagize leta, ikena riguma ryisubiriza, haraheze amezi 18 ikena ry'igitoro ridatorerwa umuti, mu bihugu vyo mu karere ibintu biragendeka kuko bo bikora ku bigega vy'intega bizoza mu bijanye n'igitoro, mu Burundi umushikiranganji Uwizeye yabwiye abashinga amateka ko ico kigega cera kandi ata buryo bafise bwo kugishiramwo ibikenewe, kuva muri Mukakaro leta y'u Burundi yadugije igiciro c'igitoro gatatu, iriheruka rikaba ryarabaye kuwa 9 Gitugutu 2023, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba aheruka kumenyesha ko ibiciro vy'igitoro bizoza birisunga uko vyifashe kw'isoko mpuzamakungu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza.